Bujumbura mavire amwibaza rero ngo imeze gute bane mana ko dushiwe Bujumbura turahiye mugabo mu Kirundi bavuga ngo umviriza bavuga ngo nta kintu nakimwe bavuga ariko gushaza no gushinyiriza uno munsi rero naho nshajije gucyanye kandi nshuhiwe gucyanye ngiye ahantu benshi batazi ariko hakomeye cyane benshi barifuza no kujayo kubera batanguye kubona ibintu vyiza batanguye kubona ama image meza ama image en bonne qualité bana bibaza ngo nihe umviriza ngiye kubatembereza rero ahantu bita muri Kazwa Company rero n'ahantu bakorera ibintu byinshi bitandukanye hera ufite manza mugabo mwidoga jewe Raoul je vous fais découvrir Kazwa Company ya mon frère ma sœur vraiment ni ibintu bikomeye cyane ninga muri centre ville niyo basangwe bakorera ifo kompera kuri adresse kugira ngo mushobore kwibaza biga bahava batubwira ko bakora iki adresse ninga nyene basangwe bazi centre ville ngaha wanatumanukiye kuri clinique Prince Louis Rwagasore ndaza kubabwira igituma clinique Prince Louis Rwagasore bo bitaye ko niho nanavukiye yego nuko naciye nja kumusaga nyene ariko na nyene kuri no building ngaha mu gisagara ca Bujumbura umanukanye neza na neza ngaha anye kuri clinique ucuja mu ipave nk'ugiye rero ari ya kuma bus mugabo aha uba washitse Kazwa Company rero hari abantu bafite les fêtes sociales ndavuga abantu bakora ama mariage abantu bafite ama dot abantu bafite ama diplôme ariko kandi bifuza les images de bonne qualité bakabura aho bazikorera hanyuma watanga amara yawe ukaguma ubwira abantu bagufasha ama image ngo bana ngo ndare nagufungisha uhindura mufungisha uwo muhaye amara kubera iki ivyo rero mu bisezerere Kazwa Company ifise ama image adasanzwe muri zo manza arabakorera ama mariage ama dot hamwe n'ama diplôme yanyu n'ama fête sociale musango muri rusange bon bref mukamwifuza les bonnes images en qualité Kazwa Company niko nababwira ibintu byiza cyane nta n'amajambo menshi akenewe netubiharira ko kuko nabambere aho rero mwari muzi yuko turangirije kuri les fêtes sociales ku bantu bashaka les images de bonne qualité muri Kazwa Company ariko si ico gusa hari ikintu bita rero production de documentaire muri rero Kazwa Company n'abantu babizobereyemo cyane kuko baramaze gukorana n'abantu benshi batandukanye bazi gukorana na INSS baramaze gukorana kandi na assurance Egic Novi baramaze gukorana na Sodetra baramaze gukorana na clinique Prince Louis Rwagasore baramaze gukorana na CCM baramaze gukorana nande na UEM baramaze gukorana kandi na Run Company hamwe n'izindi nyinshi zitandukanye ho naravugira nga none wibaza abo bose babarondereye iki abo bose bakoranye kubera iki abo bose ni kubera basanzwe babona neza yuko muri production de documentaire Kazwa Company iracari number 1 ngamu gisagara ca Bujumbura sivyo rero gusa mwe mwibaza yuko ivya Kazwa Company tubivuga ngo tubimare ariko niko nabacira ku mayange kugira ngo dushobore kwimenya hama dushobore kandi no kumenya aho dushobora kuja ubunye turondera ibintu vyiza cyane de bonne qualité production de film vuba bwango bariko barategura ingo ndababwira erega nyegera vuba bwango bariko barategura film yo kuvuga sur la beauté de notre pays le Burundi muzoyibona cyane muzobona ubuhinga ikozwemo cyane hanyuma rero hari kuba jeune bari kwadukurikirana hari kana ma formation kuba jeune aba jeune baragirirwa formation muri Kazwa Company aho bashobora kwiga ibintu byinshi bitandukanye mura mubona ibintu byinshi bitandukanye by'amadrone ibintu bizunguruka hejuru ariko hari ico bita pilotage de drone ivyo rero baravyiga kugira ngo bashobore kuvyiga no kubikoresha mu buzima bwa misi yose hanyuma bariga ibintu bya videography n'ibindi byinshi bitandukanye
hajya rero muri Kazoa Company mu gihe muri formation ushoboye kuba bien formé ubwenge umutwe atari pasteke ubwo bashaka kugumana cyangwa bakakurondera kandi kazi sherekeye amalocation y'ama-appareil basanzwe bafite ama-appareil atandukanye hari abantu benshi bamaze gukota ngaha anye ivyuma bajya benshi mubona ama-image yawo hari igihe mwibaza ati bijya vyuma bikuye he kenshi uzosanga babikura muri Kazoa Company hariho rero location y'ama-appareil atandukanye ama-drone ama-camera ama-appareil photo n'ibindi byinshi bitandukanye waruzi ngo vyaragiye Kazoa Company rero isanzwe ifise ikintu bita impression iragira impression hariho rero abantu bifuza kugira amabash amarorap n'ibindi byinshi bitandukanye ntazi n'amazina kubera iki ushobora gushira ku modoka yawe ushobora kugira gucapisha mu nzu cyangwa muri entreprise yawe ushobora kugira ama impression y'imipira itandukanye ushobora kugira impression y'ibintu byinshi bitandukanye bikenewe mu buzima bwa minsi yose ibyo byose rero ni muri Kazoa Company nababwiye ni ibintu byose bijanye n'ama-image kandi en bonne qualité Kazoa Company hari abayizi hari abatari bwayimenye ariko mwibaza ko nako nababesha ndakubwije kuri si comedy Kazoa Company isanzwe ikorera ngaha nyene muri no nyubaka twamaze kwashika hera Kazoa Company vise la promotion et la visibilité des biens et services de divers secteurs ainsi que la promotion de l'image du pays à travers le tourisme et offrir des formations en entrepreneuriat, développement et services de consultance. Mwari mwibaza yuko niko nababesha ndakubwije ukuri ibi byose muri Kazoa Company ni ibintu bidasanzwe cyane hanyuma turakotesha n'ama-appareil nababwiye neza yuko dufise Lumix dufise Canon Gimbal Sony drone n'ibintu byinshi bitandukanye ndababwije kuri muri Kazoa Company umuntu ataramenya Kazoa Company ushobora kuba uriko urasigara inyuma mu gutera imbere ku Burundi canke mu vyumviro abantu bose bashaka kuja kurondera ama-image meza bariko bararondera abantu bashobora kugira umviriza hari abantu bako barafatisha amamanza yabo muri juillet août décembre byose urabizi ko tuba twashushe kugira mariage naje wenyene Raoul narongoye kandi rero abazofatira ama-image ni muri Kazoa Company umviriza adresse nayibabwiye kandi n'ibindi byinshi mushaka kubaza murabisanga ngaha munsi amanimero mushaka kubaza karibu cyane welcome kaze chin 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 chin